turafise amadosiye babwiye ko bitavye Imana, bababwire aho babashinguye, banyo baba bataye mu bintu rusange babakwe baje kubahambana iteka. Twebwe rero kuri ivyo bintu tuzobikurikirana, abaramukije n'abayikaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru mu biganiro tuba turiko turabashikiriza. Sanga ikaze nanone muyagezweho ariko aravurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tugaruka ku makuru avurwa mu bisata bitandukanye yarabana n'umutekano, izivurwa muri politike ndetse n'andi yose muba mwaranyegejwe. Ayo makuru tuyatoherezwa n'umurwa w'abamenyesha makuru bakayaturungikira naje nkatunganya nkayagushikiriza manyidonido. Mu gihe bamwe bariko basaba ko hoba umuco ku coba caraturiye ibohero rya Gitega ndetse naho uyo mucanwa wadutsuva, hari amakuru duhejeje kumenya yuko batanguye kwandikira leta bayisaba ivyo itegerezwa gukora. Turaza kubigaruka ko hari n'abandi kandi basaba yuko babwirwa iyo ababo bashinguwe, gushikana n'ubu bataramenya iyo ababo bahiriye muri iryo bohero bari, ndetse kuri ubu ngubu bikavurwa yuko ngo hari abantu bariko baraja gusaba yuko abajejwe ibohero bobaha inyishu ku bibazo bibaza. N'amakuru nayo turibuze kugaruka ko mnyidonido. Turaza no kugaruka ku yandi atandukanye avurwa ijya nino mu bisata bitandukanye. Turaza gukurikira ayavurwa mu bimenyesha makuru ndetse n'aba yanditswe ku mbuga ngurukana bumenyi, yose tuba twayabatunganirije mukayakurikira idonido ingingo imwe ukwayo. Sangwa ikaze rero n'amakuru ngira dutangurire ku nkuru maze iminsi iriko iravurwa cane nga mu gihugu. Ni umucanwa wadutse mw'ibohero rikuru rya Gitega, ibohero ryari ripfungiwemwo abanyororo igihumbi n'amajana 500. Amakuru rero akavuga yuko inyuma yuko hadutse uyo muriro abatari bake muri bo bapfuye, ndetse bamwe bakavuga yuko ibiharuro vyatanzwe n'abategetsi atari vyo, kuko abari bibereye mw'ivyo bohero bo bavuga yuko hoba harapfuye abanyororo bababa amajana 3, ndetse amakuru akavuga yuko ibiharuro vy'ukuri vy'abaguye muri uyo mucanwa bitaratahurwa neza, kuko bivurwa yuko ngo hari n'abahiba gatokombera bigoye kumenya ko boba barapfiriyemwo. Ari nazo mvo zituma bamwe basaba ko bomenyeshwa iyo ababo bari. Nari havuzwe amakuru yuko ngo hari n'abagiye barashingurwa mw'ijoro bakaja guhambwa. Amakuru rero akavuga yuko ngo ivyatumye bahambwa mw'ijoro mu kinyegero ivyo navyo bitegerezwa gusigurirwa abarundi. Ibiharuro leta itangaza y'ivyo vyabo bapfuye ngo atari vyo, kuko ngo abari ngaho bo babonye ibiziga vyinshi cane. Reka ano makuru tuyatangurire kuri ino nkuru nanone irabana n'ivyo nyene nari mpeje kukubwira. Ivyo bikaba bibaye mu gihe diocese nkuru ya Gitega itabariza abacikacumu b'abanyororo barokotse uyo muriro. Inyuma rero yaho hadukiye umuriro mw'ibohero rikuru rya Gitega, diocese yaho mugabekazi w'abakene ikabitera kamo uwariwe wese kugira ico atereye mu kugarukira ku banyororo bacitse kw'icumu ubu bari mu kangaratete. Amakuru rero akavuga yuko atana kimwe bakoye mu vyo barokoye mu vyo bari bafise vyose vyahiriye ubu muri iryo bohero. Ubu rero bakaba banyagirirwa hanze nk'uko amakuru ava muri iryo bohero rya Gitega abivuga. Ivyo biri mw'itangazo rya patiri mukuru wa paruwasi Albert Nkurunziza rivuga ko umwe wese yofashisha ico aronse nk'impuzu, ivyo kwipfuka, amafaranga, imfungurwa ndetse n'ibindi. Nayo ku bakristu ba Katolika muri iyo ntara ndetse n'abarundi bose, amashikanwa yo gukenguruka azoba agenewe ico gikorwa, ndetse n'abafise ico bafashisha kazoba rero ariko kanya ko gutanga iyo mfashanyo. Umwibutsa mana ajejwe ibikorwa muri iyo paruwasi Patiri Joseph Ntamagiro akaba arabeshuza amakuru yagiye arakwiragizwa avuga ko agasengero kabikira Mariya kaho mw'ibohero nako nyene koba karahiye. Akaba yatumenyesheje ko kahiye igice gitoyi, ariko aremeza ko paruwasi hari ivyo yahatakarije nk'ibikoresho bimwe birimwo impuzu z'umusasaridoti, ibitabo vya misa, ikibonesherezo bakoresha mu misa arico bita ostensoir,
hakaba harazimiye n'ivyo paruwasi yahora ibafashisha vyo mu gikoni, imfungurwa, ibikoresho vyo mu gikinja n'ibindi vyinshi nk'uko amakuru ava ngaho avyerekana. Kiri kuri iyo ngingo nyene hari ivyo umugambwe CNL w'umushingamateka Agathon Rwasa nawe yatangaje, nk'uko amakuru adushikira avyerekana avuga yuko umugambwe CNL uhoza imiryango y'abanyororo bapfiriye mw'isanganya ry'umuriro mw'ibohero rikuru rya Gitega. Umushingamateka Agathon Rwasa yarahojeje kuri uno wa gatatu igenekerezo rya 8 Kigarama umwaka w'2021 imiryango yabuze abayo inyuma y'isanganya ry'umuriro wadutse mw'ibohero rikuru rya Gitega. Mw'itangazo yateye ko umukono kw'izina ry'umugambwe CNL arongoye, Agathon Rwasa asaba leta y'u Burundi gushingurana iteka abanyororo bahitanywe n'iryo sanganya, harimwo no kuvuza abakomeretse hamwe no gufata ingingo zikingira abanyororo ndetse no kugabanya ibitigiri vy'umurengera vy'abapfunzwe mu mabohero atandukanye yo mu gihugu c'u Burundi. Naho umushingamateka Agathon Rwasa asaba ko abapfiriye mw'iryo bohero n'iryo sanganya ry'umuriro bashinguranwa iteka. Amakuru ava mu ntara ya Gitega ndetse akanemezwa na bamwe mu bajejwe intwaro, kavuga ko abanyororo bishwe n'uwo mucanwa baza barashinguwe mw'ijoro ryo kuri uno wa kabiri mw'itongo ry'abapfuye rya Rutoke riri muri komine n'intara ya Gitega. Tubamenyeshe ko ivy'iryo sanganya ry'umuriro ryashitse mw'ibohero rikuru rya Gitega ririko riravurwa ko vyinshi na bamwe mu Barundi, uhereye ku kuntu igipolisi n'abajejwe intwaro batabangutse kuza gutabara abanyororo igihe uwo muriro wariko uzana inguvu nyinshi. Ikindi kivugwa cane ni ukuntu hatariko hatangwa ibitigiri vy'ukuri vy'abahasize ubuzima hamwe rero n'abakomeretse, ni mu gihe amakuru ava mu bacitse kw'icumu mw'iryo sanganya hamwe n'ishirahamwe APRODH riraba ivy'agateka k'abanyororo bose bemeza ko igitigiri c'abantu 38 c'abapfuye catanzwe na leta kitandukanye cane n'ukuri bafise, nk'uko bobo babitangaje ko n'imiburiburi abanyororo 60 aribo boba barapfiriye muri iryo bohero. Nk'uko rero APRODH imenyesha ko abanyororo barenga 60 aribo bapfiriye mw'iryo sanganya ry'umuriro mw'ibohero rikuru rya Gitega. Ishirahamwe APRODH riharanira agateka kazina muntu hamwe n'akabanyororo rikaba rimenyesha ko rifise amakuru yuko abanyororo barenga 60 aribo basize ubuzima mw'isanganya ry'umuriro ryabaye mw'ibohero rikuru rya Gitega. Pierre Claver Mbonimpa arongoye APRODH akaba amenyesha ko kiretse ko leta yafashe iminenegwe ivy'iryo sanganya yarabahutse guhamba bahitanywe n'uwo muriro atana kimwe imiryango yabo imenyeshejwe. Abicishije kuri radio ijwi ry'abanyagihugu RPA kuri uno wa gatandatu, Mbonimpa akaba avuga ko iryo sanganya ryabaye ritari bwigere rishika ari irya mbere ribaye mu mabohero. Akaba yavuze ko byarahetse mw'ibohero y'Igitega umucanwa wadutse abanyororo bagapfirayo. Ni ibintu bibabaje cane kuko jewe kuva ntanguye kugendera amabohero mwene iryo sanganya n'ukuri ntiryari bwashitse. Ni ubwa mbere hashitse isanganya nka rirya mu mabohero, abanyororo benshi bapfuye. Birababaje cane. Twebwe ikitubabaza abatwara igihugu mengo ni ibintu bisanzwe, kuko jewe naritegeretse nk'umushikiranganji w'ubutungane n'umushikiranganji w'intwaro hagati bahagaze bariko baratwengera kuri prizo imbere y'imivyimba irandagaje ngaho. Ni ukuri jewe ntibwa ntibagitinya. Kandi rero ikindi kintu kibabaje kuko abantu bapfuye batabavuga igitigiri ingene bangana, hanyuma kandi baciye twara ibiziga vyabo nta buryo babijanye amara dusubira twumva ngo baba baciye kubahamba. Ibyo bintu ntibibaho. Imiryango yabo itegerezwa kumenya ababo iyo bari, kandi naho umuntu yoba munyororo agumana agatarakuka ka muntu, bari bakwiye kubahamba nditeka mbere bakagira ahantu babashira, kuko ni benshi cane baje bavuye 8 barare tumaze gushimenya abarenga 60 niho turacyabandanya kubirondera.
kabashirana bakaba hari ati ngaha abantu twabashinguye bapfiriye Umunyoro bicwe n'umucanga mu Munyoro kubera kubura gitabara. Ivyo rero bintu birababaje, nuko turasavye bamenyeshe imiryango yabo abapfuye abaribo baba bafite amadosiye babwiye ko bitavye Imana, bababwire aho babashinguye banyo baba bataye mu bintu rusange babakwe baje kubahambana iteka. Twebwe rero kuri ivyo bintu tuzobikurikirana, so kubashingura bo bagiye kubatava ivyo bintu tuzobikurikirana gushika kuri Amina. Urongoye iryo shirahamwe arongera akamenyesha ko abarongoye igihugu bafashe minenerwe iryo sanganya nk'uko umenga ntacabaye, abivuga afatiye ku isanamu yabonetse irimwo abashikiranganje b'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'uwo gushigikirana, aho vyabonetse ko bariko baratwenga kandi igihugu cabuze abantu b'isinzi nk'abo. Ikindi Petero Karaveri Mbonimpa anegura n'ukuntu leta yagumye ijisha ibitigiri vy'abapfiriye mw'iryo sanganya ikongera ikabashingura mw'ibanga imiryango yabo ataco imenyeshejwe.